mazi bizanana muri ico gihugu hanini naho kari mu buhinga mu kudandaza ndazo bitayica yagiye kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turamuhaye ikaze. kandi tugira ko tumarirwa umuvyeyi wacu kuboneza kizigenza igihugu Petero Nkurunziza ashengeye urukuruba ni cakindi igishika ni cakindi muri kano kanya rero yicwa mukuru w'igihugu ariko araramutsa abandi batumire bahire bari ngaha mu bwugamo bw'iteka amaze kuvyagira tubaheza tubabwire urutonde mu ntumbero yo gucungura umwanya
biba byiza tugiye turavuga kimwe kimwe ko kiriko kiraba, nitwirinda kudondagura byose kubera muri ubu hari urubanza rurerure, urubanza rumwe ariko rurimo zitatu. Murahawe ikaze incuro mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wanyu. Ego urakoze Karengwa Ndenzako. Kwibuka n'icyubahiro Perezida Petero Nkurunziza yakunda Imana, tutumwibuka muri icyo gikorwa cyamuranze, muri iyo nyifato yamuranze n'iy'Izaburi ya 42-43 kurya inyemera ihurumbira imigende y'amazi, niko umutima wanje uguhurumbira Mana yanje. Umutima wanje uranyotewe Imana, yo Mana nzima. Mbega nzogenda ryari guseruka imbere y'Imana? Ni kuki wihebuye ga mutima wanje? bisigura ko yitabye Imana afise imyaka 56 y'amavuko. Se wiwe yitwa Ngabisha Eustache, akaba yari nawe yigeze kwizerwa n'abenegihugu, baramutora nk'umushikiranganje mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 950 nk'umushinga amateka mu mwaka w'igihumbi kimwe.
nziza icyo yaturaze tubera karorero kayamaka n'amacakubiri yari hanana kamwe yarasenya yari umwagikamwe yashyira itaza yabandi imbere yari umwagikamwe papa ngozi yashyira itaza yabandi imbere
kanisa.